nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi aheje guha umubonano intumwa zishira hamwe Vietel risanzwe rikorera mu gihugu ca Vietnam. Izo ntumwa zikaba zazirongowe n'icegera c'umukuru w'iryo shira hamwe, aho ahanini izo ntumwa ziri mu rugendo hano mu gice c'u Burundi mu ntumbero zitatu. Intumbero ya mbere baje gushikiriza ku mugaragaro agashimwe ishirahamwe Limitere Burundi ryaronkejwe na nyene cubahiro umukuru w'igihugu ca Vietnam, agashimwe gakenguruka ku ntambwe iryo shirahamwe rigezeko mu kiringo c'imyaka 10 rimaze rangurira imirimo hano mu gice c'u Burundi mu gisata cyo kuhanahana amakuru. Baje kandi mu ntumbero igira kabiri, baje kwifatanya n'ishirahamwe Limitere Burundi mu guhimbaza imyaka 10 iryo shirahamwe rimaze rirangurira imirimo mu gihugu c'u Burundi. Ubwa gatatu baje kwifatanya na leta y'u Burundi mu gutanguza umuhora benshi mu gifaransa bita 5e génération 5G. Ibikorwa byose bikaba bizoba ejo aho bukera. Izo ntumwa rero za ronkejwe umubonano na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, zari zije ahanini gukenguruka zishima ku gufashanya kuri hagati y'u Burundi n'igihugu ca Vietnam, bashima bahereye mbere no ku rugendo rwagizwe na nyene cubahiro mu gihugu c'u Burundi mu gihugu ca Vietnam. Bashima rero bavuga bati aka gashimwe tuzaniye ishirahamwe Limitere Burundi ntikari kuboneka iyo hatamwa uruhara rwa leta y'u Burundi mu vyo bagiye barayifasha kugira ngo ritere ku ntambwe rigezeko. Ari naho nkuko mubizi uno mwaka kaba iryo shirahamwe riherutse kuduza umutahe waryo riwugwiza na kabiri kugira ngo rishobore gutunganya neza igisata cyo guhanahana amakuru, mu gihe muzi ko hariho mbere n'imyidogo y'abanywanyi b'uyo muhora, ariko ubuye bakaba ariko bashira mu ngiro, hakaba ariho akarusho, bakaba bizeye mbere ko mu mwaka uza w'2026 ivyo bikorwa bariko barakora mu gihugu cose c'u Burundi bizoba vyarangiye, maze haba umuntu wese hazoba ari akazi bafise hari ubuhinga bushobora gushikira hari kugira ngo ashobore gukoresha umuhora wa Limitere vyoroshe. Uyo arongoye izo ntumwa asanzwe ari n'icegera c'urongo iryo shirahamwe, yamenyesha ko yabaye irya kabiri agendera igihugu c'u Burundi, ko yari yaraje mu 2016 kuvuga ko heze imyaka 9, aho mbere yamenyesha ko yagendeye intara zose z'u Burundi araba ashima ubwiza bw'u c'u Burundi, ashima naho Limitere yarigeze kuko yari mu ntango mugabo yari maze gushika mu bipande bitari bike vy'igihugu. Atuno munsi turavyira higeze rero aho iryo shirahamwe rigeze ni ibintu vyo gukenguruka duhere kuri leta y'u Burundi ataco itakoze kugira ngo iryo shirahamwe ritera rije imbere. Mu nyuma raho rero uyarongoye izo ntumwa yashikirije ivyo iryo shirahamwe rigiye gukora mu gihugu c'u Burundi, imigambi mbere tutovuga ko itazoguma mu gisata cyo guhanahana amakuru gusa, mbere n'imigambi izoshikira igisata c'ubutunzi, koko murazi yuko mu buhinga bwa none haba n'iyo vyo guhana amafaranga, haba amabanki, murazi ko asigakoresha ubwo buhinga. Ati rero turizeye kuzozana iyindi migambi tugomba kuzana mu gihugu c'u Burundi kugira ngo haba ngena amabanki akora, haba mu guhanahana amafaranga, haba no gushira muri vya bisata
vya leta n'ivy'abigenga mu buhinga bwa none kugira ngo Uburundi baterere mu gushikira ya mbono y'Uburundi bwihaye Uburundi igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060. Nyakubahwa Mushikiranganji wa mbere yakengurutse arakenguruka urwo rugendo baje gukora hano mu gice c'Uburundi ashima cyane imigenderanire iri hagati y'u cacu Burundi n'igihugu ca Vietnam. Ati nivyo kubona barazanye ishirahamwe limitere mu Burundi nuko hari ico bashimye ku Burundi kuko se bihugu vyose birimo iyo mihora. Ati no gukenguruka twanakenguruka ko iyo shirahamwe ryatereje imbere. Ati ko riteyereje imbere ni inyungu ku Burundi, ni inyungu ko bazanye imitahe mu gice c'u Burundi, ni inyungu ku Burundi ratanga amakori, ni inyungu ku Burundi rihakaze abarundi. Ati rero ndabakeje kuri iyo myaka 10 mugiye guhimbaza ejo bukera, ndabasaba ko mwotera muje imbere. Nyakubahwa Mushikiranganji wa mbere yakengurutse kandi arakenguruka kubona nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Vietnam yarashimye ibikorwa vy'ishiramwe limitere rirangurira mu gice c'u Burundi gushikaho arironsa agashimwe. Ati zo bitera intege abasanzwe bakora muri ico gisata, bitera intege abakorera muri iryo shirahamwe, eka ritera intege n'u Burundi ko ivyo biriko bifashanya n'iryo shirahamwe ari bishimwa kandi babona ko ejo ari heza, kuko ivyo bitera intege abasanzwe bari muri ico gisata kugira ngo batere baje imbere kuko babona ko bashimirwa ku mpande zose. Ku migambi yashikirijwe iryo shirahamwe Vietel riciye muri limitere Burundi yipfuza gukana mu gice c'u Burundi, Nyakubahwa Mushikiranganji wa mbere yayishimye arakenguruka cyane gose kuri migambi. Aravuga ati ni migambi myiza ije itumbera muri yambono y'igihugu kugira dushikire kwihangiro twihaye. Ati rero mwambira imigambi itari mike, ati ariko ndipfuza ko iyo migambi mwoyitegura neza mukayandika hama mukayidushikiriza, maze leta izoheze iyige iheze ihintumbero ibereye kugira ngo ubwo bucuti buri hagati y'u cacu Burundi n'igihugu ca Vietnam bubandanya butera buje imbere, na cane cane biciye muri ivyo kugwiza kuzana imitahe mu gihugu cacu Burundi. Nyakubahwa Mushikiranganji wa mbere yasozereye rero umubonano yemanga ko leta y'u Burundi atazokora kugira ngo iryo shirahamwe ritere rije imbere, kuko ni inyungu ku Burundi, ni inyungu kuri Vietnam, ni n'inyungu kuko ati nishirahamwe turavye yanda hageze n'iryo shirahamwe dufise ubu ryizewe. Rero twifuza uyo bana ritera imbere kugira ngo riheze rifashe n'abanywanyi baryo kugira ngo ntihagire usubira kwidoga, maze baronke ivyankenerwa kugira bashobore kurihurumbira bafise akarusho barisangamo.